bene gihugu bo mu ntara ya Gitega na mu gihugu cyose, nitugire amahoro. Sangwa amahoro, ubumwe, iterambere, ubutungane n'amatora meza mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mu gutangura, dushimira Imana ku vyiza yamigirira Uburundi n'ababubamwo, ikaba yatuzigamye twese, ikadushikana kuri uno munsi uri hejuru, turi bazima, turi impore cyane. Nagomba kandi nshimire mwebwe mwese mwigoye mukaza kwifatanya na twebwe muri bino birori byo kugurura icese kuri w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu. Bene iteka bubahwa mwese mwitavye runo rubanza. Intumbero nyamukuru y'izo nyigisho yari uko umugwi seni hobonekamwo abazokwigisha abandi benshi ku nzego zitandukanye. Inyigisho twaronse tuzozishikana mu yindi migwi yegwa n'amatora hano mu gihugu cacu, na cane cane muri vya bisata vy'umugwi seni biri mu ntara, mu makomine hamwe no ku biro vy'itora. Eka n'abakozi bose muhora mubona bakwiragiye mu gihugu seni ikoresha mu bikorwa bitandukanye. Kuva mwaka w'2005 mu gihugu cacu haratunganijwe amatora. Imbere y'amatora hamye hatunganywe inyigisho zerekeye amatora zikugururwa na nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Turakenguruka cyane ko uwo mugenzo mwiza mwawubandanije nyenicubahiro. Ibirori byo gutanguza icese inyigisho zijanye n'amatora yatunganijwe mu mwaka wa 2025 vyabereye ahanyene turi kuri kino kibuga citiriwe Ingoma. Vyari bihagarikiwe na mwebwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu. Abegwa n'amatora bose bari batumiwe kandi baravyitavye ku bwinshi, n'ubu nyene murabona ko ariko vyagenze. Inyigisho zaciye zikurikira iyugururwa icese zaratumye amatora agenda neza cane. Nico gituma umugwi seni wabonye ko n'ubu bene izo nyigisho zokomezwa cyane muri no minsi yegereje itora ry'umukuru w'igihugu. Kubw'umugwi seni, izo nyigisho zifise intumbero yo gutegura abo bose begwa n'iryo tora ry'umukuru w'igihugu kugira ngo bazogyitabe batekanye, bigishijwe neza, bazi neza ibiranga intwaro ya demokarasi, ibi n'ibiranga amatora meza. Izi nyigisho zifise kandi intumbero yo guhamagarira bene gihugu gushira mu ngiro uburenganzira bwabo bwo gutora ababarongora, guhumiriza bene gihugu bashikana imyaka yo gutora kuzokwitaba itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka wa 2027 ku bwinshi kandi mu mahoro n'umutekano, kwigisha bene gihugu ingene itora rigenda. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa mwese mwitavye runo rubanza, ibi bikorwa byo gutanguza icese inyigisho zijanye n'ingendo yoranga abarundi mu kwitegura itora ry'umukuru w'igihugu bibaye umugwi seni umaze kurangiza integuro yerekana ido n'ido ry'ibikorwa vy'amatora n'amafaranga bisaba. Iyo nteguro iza yarashikirijwe inzego z'igihugu zitandukanye kugira ngo ubwo buryo bw'amafaranga buze bwinjizwe mu itegeko rizogenga amafaranga igihugu kizokoresha mu mwaka wa 2026 ushira umwaka wa 2027. Turamaze kandi kurangiza integuro y'ikirangamisi cy'itora ry'umukuru w'igihugu hamwe n'integuro y'ingene ibikorwa bizokurikirana. Inyuma y'ugururwa icese y'izi nyigisho,
umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora mu Burundi uzoca wihutira gukora ibi bikurikira. Ubwa mbere, vuba cyane tugiye gutunganya inama izohuza umugwi seni hamwe n'abegwa n'amatora bose kugira ngo turabire hamwe aho tugejeje integuro y'itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka w'ibihumbi 2027. Twongere tuvugane n'ishigwaho ry'imigwi ijejwe itora mu ntara no mu makomine. Muri iyo nama nyene umugwi seni uzoca umenyesha abegwa n'amatora bose ikirangamisi c'itora hamwe n'ingene ibikorwa bizodushikana ku itora ry'umukuru w'igihugu bizokurikirana. Iyo nama umugwi seni utekanya ko izoba mu kwezi kwa Rusama tugiye kwinjiramwo. Ubwa kabiri, tugiye kuringaniza inyigisho zijanye n'amatora. Izo nyigisho zizohabwa abaserukira imigambwe, abaserukira urwego rw'ubutungane, abaserukira inzego zijejwe umutekano no kwivuna abansi, abamenyesha amakuru, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, abaserukira amashengero n'amadini atandukanye n'iyindi migwi tubona ko hari ico yofasha kugira ngo itora ry'umukuru w'igihugu rizogende neza. Ubwa gatatu, tuzokaririza ubwenge abazoba bajejwe kwandika bazotora mu itora ry'umukuru w'igihugu. Aha rero mutegere neza abazokwandikwa n'abatari bakwiza imyaka 18 igihe habiyandikwa ry'abatora mu mwaka wa 2025. Abandi bazokwandikwa n'abahungutse bakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo baronke uburenganzira bwo gutora, hamwe n'abandi barundi batashoboye kwiyandikisha amatora yo mu mwaka wa 2025 kandi bafise imvo zumvikana. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi n'umutambukanyi wanyu, banyakubahwa mwese mwitavye runo rubanza. Ndangije nsubira gukengurukira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu kuba yemeye kuza kutwugurira inyigisho z'ingendo yoranga abarundi mu gihe cyo kwitegurira itora ry'umukuru w'igihugu ritegekanijwe mu mwaka uza. Nkengurukire kandi buramatari w'intara ya Gitega nabo bafashanya mu ntwaro ukuntu batwakiriye neza. Nongera kandi nkengurukira abadufashije mu gutegura runo rubanza, namwebwe mwese mwitavye runo rubanza. Ndabasabe rero muze gutega yompi, mwongere mwakirana ugweze igikemanyi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaje adutekereye. Impanuro aza kuduha tuzifate nkama, tuzozishire mu ngiro tudahiga imanga kandi tudakebaguzwa. Twese hamwe twitegura itora ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka wa 2027 rizodushikana kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Imana ibahezagire, murakoze. Murakoze namwe. Amashi dushimire umukuru w'umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora. Hariho abantu bamye babaza ngo none ngo ibintu ngo ko bibaye kare ngo dusigaje umwaka wose. Murumvise uko abivuze, nukugira ngo muvyeyi wacu Sebarundi atange ubwahuro bw'uko ibikorwa vyo kwigisha itora ry'umukuru w'igihugu, kwigisha abo vyega, gukaririza ubwenge abazokwandika n'abazoja mu guhagararira amatora, vyose bishobore gutangura. None rero umwanya wa ruyo nyene mwadutumye ko hageze. Imana ibahezagire.